ico gihe mbere hari bari muri Amerika. Bari muri Amerika bari bakeneye umuntu aba traduisira reka okay, yari ubutungane bwo muri Amerika. Ivy'ubutungane? Oya, yari ubutungane bwo muri Amerika. Rero hari abantu bari bashwanye, azi kenshi hariya usanga rero abantu bafata ama audio. Abantu rero mu gushwana ntibashwanye mu Congereza. Harabayeho n'abakomerekezanya birakomera ku buryo bijyana no mu butungane. Mugabo muri ico kirimi bavuga nticyari Congereza. Bagiye gusuzuma neza basanga ni Kinyarwanda. Rero byumvikana yuko bategeza kurondera umuntu azi ico kirimi. Yego. Abashire muri ico kirimi cyabo. Abashire mu Congereza cyabo. Rero hari ama platform azwi aho abantu batanga izo service. Personnellement je barandonde. Ami audio tahindura mu Congereza. Ivyo ni bimwe ushobora gukora. Avyumva. Ubu urafashije ubutungane bwa hariya gutora inyishu. Nabwo muri etazi. Nibere mu Burundi. Iyo ni uko nukuri. So ibyo ni bimwe rero kuvuga ngerageze kwishura kuri kijya uvuze ngo ushobora gukora video ukayikorera abatari ngaha. Ibyo ni ibintu bisanzwe cyane. Internet yaje kugira abantu village no kuvuga twese utura. Tube nk'ahantu hamwe. Nta raison nimwe ufise kuvuga ngo Kenya barabitahuye, bya bihugu anglophone twavuga, Tanzania barabitahuye. Umusi Kenya abajone benshi bari kuri TikTok, bari kuri internet. Byose ni ibintu batahuye ari kino biracatugura gutahura. So rero ariko hariho n'indi business model nshasha yavutse vuba. Tuvuze vuba ni paraporo ya twebwe. Sabumva yuko muri Amerika bo bayirembeje bayigereje kure. Yitwa TikTok Shop. TikTok Shop no kuvuga isoko rya TikTok. Yego. Bisigura iki? Okay, abakre TikTok barabonye yuko biroroshe kuronka abantu benshi bagukurikirana kuri TikTok. Bacavuga ati okay, reka rero dufatilite abadandaza. Mu kugira outreach canke mu kugira ama impression menshi byoroshe. Yego. Niho guca bashinga TikTok Shop. Bisigura yuko rero ni indi application kwayo canke irimo indani. Iri integre muri TikTok. Bazoze baragira ama publicité ngaha nyene muri TikTok. Na ya shop ya boutique yawo iri ngaha nyene muri TikTok. Mugabo kandi iyo shop ntibaye basavye mutahi barangura ivyo bari. Oya. Nta mutahi basaba. Oya. Hano ntibava ko batabizi ntibava bumva ko dushikuje. Barababwira ngo kudandaza ata mutahi. Oya. Kurumva ama produit nico bita dropshipping. Dropshipping ngaha mu Burundi abantu benshi nta bantu benshi bayimenye. Gusa abantu bamenye ibintu byo kwinjiza kuri internet barayizi. Dropshipping mu bisanzwe ukuntu iteye nyene iteye ku buryo tamutahe igutwara. Nta capital nta stock ugira au départ. En fait uburi nk'umukimu commissionnaire. Voilà. Ya turi kumwe na Dr. Jone kandi aho bandanya twigisha ku bintu bijanye no koresha internet. Naryo muzi ko ikoreshwa no munsi n'abatari bake, harabari nga mu Burundi, abari basimbiye kurondera hanze mu bihugu bitandukanye bya Afrika canke hakurya y'umugabane wa Afrika nka Asia canke Europe canke Amerika hose birakunda. Rero bagenzi umujene mubona yaratembereye sinico gusa sino gutembera gusa afite ubumenyi budasanzwe muri internet. Dr. Ushize mu ntuze ya muri conference aho mwari ko murigisha abantu gukoresha internet mu buryo bwo kurema ngira sinzi ko navuze tatani nk'ama entreprise cyangwa iki mugabo kurema akazi kuri internet. Kazi bite kurema akazi. Mwaravuze ibintu bishika ngo 10 umuntu yokorera kuri internet bikamwinjiriza amafaranga mu buryo kandi bukwiriye. Ya mafaranga ko mure ushobora no kuja gusaba akazi ntiba nayaguhembe. Ku muntu atari hajya reka mudufashe mu muhico cigwa. Bon, yego urakoze cyane. Bon, sinibaze ko tuja kuzinjiramwo zose. Ko zari nyinshi. Yego. Atoba bararavyiganira bashobora no gusubira inyuma kira. Gusa
bijya ni bimwe mu byo umuntu ashobora gukora. Ariko reka manze mpere kuri iki. Nkuko twabivuze, ugomba kuza kuri internet nukwiye kibazo ati mbe ngo nzokwinjiza ngahe, kuko ico ni kibazo nubwo kiri secondaire kizi nyuma ya bimwe byose, ahubwo uza wiyumvira uti nokora iki, nubuhe bumenyi mfise nshobora gusangiza abantu. Shatse kuvuga rero yuko iyo ufise ubumenyi buhagije bukenewe n'abantu, ibyo gukora navyo wobura. Twaregeze kuvuga tuti no munsi hari abantu batraduiza kuri internet. Yego, dore nk'abazi indimi. Bazi indimi. Wewe ukabuzi ico gifaransa, ukabuzi ico congereza. Hari abantu bakenera izo service go traduiza ama document. Bakaza ukabaha iyo service. Hari abantu bakora ama video editing. No musi imbere niyo novuga niko kazi. Uri wa mujene avuga uti ndaheje secondaire. Jewe nico novuga no gushishikariza. Video editing. Kandi ntiwibaza uti okay none abakiriya nzobakura he. Uno musi Buraya kona turavuga yuko Amerika canke Buraya bo bageze handi hantu twe tutiyumvira. Ndavuga inteye yacu muri Afrika. Uno musi Buraya création de contenu byabaye akazi canke mu bihugu bya reka tubyite Occident. Création de contenu byabaye akazi kandi ka buri musi. Bisigura iki rero? Ayo ma content aguma avuka buri musi. Aba créateur de contenu barakeneye aba video editor. Video editing rero si ibintu uvuga ngo ugiye kwiga ngo imyaka 5, imyaka 3 canke ngo amezi 6. No mu ndwi imindwi zibiri ashobora kuvyiga ko bizi neza hamukagenda ukadandaza iyo service. Mugabo nk'ubu umuntu iyo bari ngaho i Burundi akiyestara dufate washaka kagura n'aka internet kumbure n'akamashini kari rapide. Hamagaca editinga video y'umuntu runaka ari mu France cyane. Je mu bintu natangiye gukora reka ndayivuga tarabivuze muri conference. Ico gihe mbere yari bari muri Amerika. Bari muri Amerika bari bakeneye umuntu aba traduisira reka okay yari ubutungane bwo muri Amerika. Ivy'ubutungane oya yari ubutungane bwo muri Amerika. Rero hari abantu bari bashwanye azi kenshi heriya usanga rero abantu bafata ama audio. Abantu rero mu gushwana ntibashwanye mu Congereza. Harabayeho n'abakomerekezanya birakomera ku buryo bijyana no mu butungane. Mugabo muri ico kirimi bavuga nticyari Congereza. Bagiye gusuzuma neza basanga ni Kinyarwanda. Rero byumvikana yuko bategeza kurondera umuntu azi ico kirimi. Yego. Abashire muri ico kirimi cyabo. Abashire mu Congereza cyabo. Rero hari ama platform azwi aho abantu batanga izo service. Personnellement je barandonde. Ami audio tahindura mu Congereza. Ivyo ni bimwe ushobora gukora. Avyumva. Ubu urafashije ubutungane bwa hariya gutora inyishu. Nabwo muri etazi. Nibere mu Burundi. Iyo ni uko nukuri. So ibyo ni bimwe rero kuvuga ngerageze kwishura kuri kijya vuze ngo ushobora gukora video ukayikorera abatari ngaha. Ibyo ni ibintu bisanzwe cyane. Internet yaje kugira abantu village no kuvuga twese ubu turabo. Tubi nk'ahantu hamwe. Nta reason nimwe ufise kuvuga ngo birakugora. No, internet yaje kubyorosha. So rero video editing niyo twariko niyo novuga business model canke akazi umuntu ashobora kwijukira mu gihe avuga ati jewe ndumujene ndafise iyo ordinateur yanje ndafise iyo internet nkeneye gufocusinga cyane kuri internet ko no genera quelque chose. Rero video editing yo ni yambe. Ya kabiri iroroshe. Niyo nayo twavuze muri conference. Yego.
kijanye na TikTok. TikTok no musi twe ukuntu tuyizi no mu bihugu byacu siko abantu bayizi muri Amerika. Muri Amerika yaramaze kuba ikintu gikomeye cyane. Yego. Amakampani yose aja kuri TikTok. Okay, hari ico bita video long metrage n'ama video court metrage. Rero no musi ibigo bikomeye cyane no musi byose birondera ama video court metrage. Yego. Ama video court metrage rero nizo z'ama TikTok canke Instagram reels. So ushaka kuvuga uti reka créer compte ya TikTok nzinda créer du contenu abantu baze barayikurikira. Ico ni kimwe. Umaze kugrowinga rero account mukaronka ya partenariat twahoze tuvuga. Gusa ihambaye no munsi rero abantu dushobora kumenya si juste créer du contenu. Ndabizi ushobora kuvuga uti okay simoni ibyo no créer simfise kamera imeze neza. Bidushikane kuri cya kindi twavuga cyiki cya intelligence artificielle. No munsi intelligence artificielle urashobora gukora video ukayikorera byose intelligence artificielle ikayikora ata kamera nimwe yigeze isaba. Ahubwo nijwi ryawe ritanasabwe. Nijwi ryawe ritanasabwe. Hariyo ama platform menshi ushobora kuja gukora kama video hamukazura ya post. Hamukagurowinga zambuka. Mugabo gato tugarutse kuri TikTok. Abantu iyo twumvise kenshi gukora kuri internet no kuba kibari nk'ikintu cya autofinancier. Uza guhembwa nibi nyene wakoze. Ivyo wakoze navyo nimba atari company yari yabigutumye wishigene yaguhaye. Egare kucurindira kwa rubuga bari ruzoyaguha. TikTok turi mu karere rero katari eligible cyangwa katari eligible ukwinjiza amafaranga ku rubuga. Ivyo ndavyumva cyane izo mpunge z'abandazumva ariko wumve yuko nico onye ntikikiri ikibazo. Kuko yuko moyen de génération de revenus si TikTok gusa. Hariho n'ibindi bishamikiyeko. Umaze kuba ufise urubuga rukomeye hari ibindi bishamikiyeko bishobora kugenera ama revenue kuri urwo rubuga. Novuga rero c'est pas que TikTok itagénera itari Burundi utari eligible cyangwa ibihugu byo muri Afrika itari eligible ko dashobora kugenera. Hari abantu benshi bayikoresha ba muri Afrika mu bihugu bitari eligible ariko bashobora kugenera. So rero muri izo system cyangwa business model zishamikiyeko ushobora kurondera ama partenariat ukegera ama company atandukanye. We wakweje urubuga nta company nimwe izokoresha ita mu gihe office abantu. We nyimba ufite TikTok ifise ko abantu 100 bagukurikira bama baraba video zawe. Reka dufata mu Burundi gusa. Ugiye ukegera company yare yose muri izo zikomeye ukayereka uti jewe ndafise abantu bankurikira ngawa. Nta kuntu nakumwe batogira mutokora ntabwo peut-être icyo mutokumvikana yobara agahembo. Gusa abantu nk'abo barabakeneye. Ibyo rero ni ibintu Kenya barabitahuye bya bihugu anglophone twavuga Tanzania barabitahuye umusi Kenya ba jeune benshi bari kuri TikTok bari kuri internet byose ni ibintu batahuye ari kino biracatugura gutahura so rero hariho hariho no murundi kazi d'ailleurs akomeye cyane kuri Facebook abantu benshi baramuzi aba muri Kenya abujya komeye cyangwa akomeye kuri TikTok garakomeye kuri TikTok mugano kuri Facebook tumumvuga izina none nacyo bitwaye abarundi baje kumura kirazobona kino kiganiro ahubwo muri iyi minsi ne nabonye umengo yari yakubitiye Burundi yari yakubitiye Burundi n'umugabo wewe bose n'abantu n'aba createur de contenu kandi hariho nawo nundi murundi sindi kuvuga ngo birabatunga gusa ahubwo biranabegeza imbere cyane mu butunzi hariho nundi murundi yitwa Ntuzenya John nyene nawe nyene ari base muri Kenya gusa hora zino arafise TikTok arafise YouTube ikomeye cyane Go with Jay voilà Go with Jay ujyanye wese n'umurundi gusa aba muri Kenya so rero ibyo bihugu wumve bose baratahuye business model so no musuri umujene usanga umujene afise iPhone 14 ushobora gucreate contenu abari agahaze muga ufise iPhone 14 Pro Max uvuga ngo nta kadufise ntushobora no gucreate contenu umva yuko sinzi ikibazo kiba gihari so rero creation de contenu irashoboka mu gihe ufise abantu twari ko tuvuga ku kijanye na intelligence artificielle ushobora gukora n'ama video ukoresheje intelligence artificielle twarabigiye in deep muri conference ushobora no gucrea video zanteresa abantu ziri base kuri intelligence artificielle bivanye n'ico we ushaka kugira gusa still kwatira abantu ariko hariho n'indi business model nshasha
yavutse vuba tuvuze vuba ni paraporo ya twebwe sabumva yuko muri Amerika bo bayirembeje bayigejeje kure yitwa TikTok shop. TikTok shop no kuvuga isoko rya TikTok. Yego. Bisigura iki? Okay, abakre TikTok barabonye yuko biroroshe kuronka abantu benshi bagukurikirana kuri TikTok. Bacavuga ati okay, reka rero dufacilite abadandaza mu kugira outreach canke mu kugira ama impression menshi byoroshe. Yego. Niho guca bashinga TikTok shop. Bisigura yuko rero ni indi application iri kwayo canke iri mindani iri integre muri TikTok. Gusa bien sûr iri eligible muri Amerika no ni Burayi honyene. Okay. Muri Afrika ntibarayizana. Bisigura iki? Okay, reka dusubire inyuma gatonya. Tudabora hari ikintu bitwa dropshipping canke e-commerce. Yego. Kugira ukore dropshipping wifashisha application yitwa Shopify. No kuvuga ukaintegra ama produit ukaza integra muri application yawe muri website yawe Shopify ukazikura muri ama produit ari kuri site nka za Alibaba ziri mu Bushinwa ibidandazo biri mu Bushinwa ukavyentegra muri ya website wakora kuri yiwawe wayikoreye muri dropshipping hamugashobora kudandaza vya bidandazwa bitigeze biguca mu ntoke mugabo wabidandarije biri hehe mu Bushinwa ukabidandaza ku muntu ari muri Amerika. Sinzi ko akantu wakumvise wadandaje kidandazwa uri mu Burundi cyo kidandazwa kiri mu Bushinwa wakidandaje muri Amerika kandi wewe utigeze uva mu Burundi. Ega aho mwari ko muragira ijya conference ya Talk Business hariho umujene yagishinze intahe ati je niyo ngeze amashuri mugabo ndandaza ibintu mu Bushinwa ngabidandaza za Dubai ngabidandaza mu Buraya na za Amerika nahandi kandi ngaha so rero byonye ni ibintu bishoboka rero Mwe koko ntibishobora kuba bisaba ubuhinga bwinshi bwiye gutaho. Nta buhinga namwe usaba. Nta buhinga kuko ubumenyi buri hose ubunye ahubwo bivana n'inguvu ushaka kubishiramo. So rero TikTok ikintu yakikora yakivuga ati okay, reka twibe abantu bahora baja gukoresha kuri Shopify. Tubane turinde turabagora bagira ibintu birebire bakaya ama boutique muri Shopify bagira ama publicité mu bundi buryo. Reka badoze baragira ama publicité ngaha nyene muri TikTok na ya shop ya boutique yawo iri ngaha nyene muri TikTok. Mugabo kandi iyo shop ntiba yabasavye mutahi barangura ivyo bari. Oya. Nta mutahi basaba. Oya. Oya. Hano ntibava ko batabizi ntibava bumva ko dushikuje. Urababwira ngo kudandaza ata mutahi. Oya. Kurumva ama produit nico bita dropshipping ngaha mu Burundi abantu benshi nta bantu benshi bayimenye gusa abantu bamenye ibintu byo kwinjiza kuri internet barayizi. Dropshipping mu bisanzwe ukuntu iteye nyene iteye ku buryo atamutahe igutwara nta capital nta stock ugira au départ. En fait uri nk'umukomissionnaire. Voilà, uri nk'umukomissionnaire. Okay. Uri nk'umukomissionnaire gusa ahubwo inguvu canke capital yo gutwara ni kugira publicity kuko dropshipping ihagaze muri publicity. Kuko dufate wa muntu okay ushobora kwibaza uti none avantage ni iyihe kuko uyo muntu ari mu Bushinwa tobyidandariza. Ajya ama entreprise akorera mu Bushinwa canke bijya amahinguriro kenshi usanga badashaka gushira inguvu canke abantu badandariza mu Bushinwa usanga badafise uburyo boshikira isoko rusange ryo kwisi rinini ugasanga nta nguvu nyinshi bashize muri publicity. Yo yacavuga ati okay reka turabandi bantu bashobora gushira inguvu nyinshi muri publicité hama bazokureko iyo njyaboro ntonya duke mu produit zacu zigume zigirane zisoka. Niyo business model ya dropshipping. Rero TikTok rero yaje kugira ante tireka twice Shopify. Byose bizohore bikorerwa hehe nga Shopify yari isanzwe ikora gutyo nyene. Shopify urumva ni ugo rubuga rugufasha gukora ama website ya nyene yo kudandaza yidandarizo. Rero cyavuga ati reka abantu bazoze baramamariza ngaha nyene muri TikTok kujya kuntu ushobora gukora video basi produit ukayerekana. Okay, hariho nk'abantu uzurabe hariho nk'ama video usanga abakobwa bariko baragira ma maquillage akakwereka ati avant ama après maquillage ugasanga arayifise. Kenshi ugiye kuraba muri description y'iyo video usanga harimo lien ikujana kugura iyo produit. Okay. Kenshi no muri video arashobora kuca bivuga ati kweneye iyi produit bashobora kuyisanga muri description aho ntuwayigurira. Voilà, nugo rudandazo tuvuga ruri kuri TikTok. No musi rero mu Burundi canke ni wacu muri Afrika abantu benshi bazi yuko
gukora video ari ibintu byo gutamba canke niki ushobora gufeaturinga produit kanaka utubikeneye genda muri description hariho lien uci clika ko mushobore kugura bien sûr ibyo ni ibintu rero bigoye gutahura iyo ukiri no taragira ubushakashatsi bwimbitse gusa niyo rero ni business model ishoboka cyane cyane iyo wifashishije abantu inshuti y'abagenzi bari mu bihugu by'Iburayi Amerika bagwatireka nkuko twayivuze ati reka dukolabore turabe ukuntu twobikorera hamwe kabisa. Okay, sinzi none nk'ubu dufate turiko dukurikirwa n'abantu benshi, hoboneka benshi bipfuza kwiga par exemple yo drop shipping kuko urumva nimba rudandazwa je nshaka kudandaza ibintu by'ama companies menshi ariko izantu hatandukanye je ntiriwe ndajayo bitiriwe biransa imitahe kame mico kintu je nibaza ko abantu bocumba bakayikora mbwa hamwe hoboneka abantu benshi mu byo umwanya mukavyicara mukavyigisha. Bon, muri société yacu Metavision turafise igisata gitanga ubwo bumenyi akavuga turagira dutanga ubumenyi butandukanye hariho initiation kuri dropshipping twavuze, initiation kuri digital marketing, initiation kuri intelligence artificielle muga akaba ari bwa bumenyi buguha base buguha kuko abantu benshi barabuze base barumva ati kuri internet gusa nta base bafite ubwo ati twebwe turaguha base ugende uburyo ushobora kuyikorera ko hamikagira ico kimarira rero ibyo bumenyi turabutanga service dutanga turabyigisha keneye kumenya byimbitse tugane dukorera hafi ya Gardino canke na nimero bikunze canke baza kuyisiga nta kibazo. Okay, sinzi ko hajya nabonye hari ikindi kintu mukora keshi abantu baba bacumva hanze muganga beshi batakizi kinisha trading forex kandi je n'abantu beshi bamaze kunyandikira bakinsaba kandi beshi nabahenda nimero yawe ni bajigangira nka batatu maze kuba contact yawe yego hajya ico kintu naco nyene cha trading forex hariho mugenzi wawe Christophe Kibos yigeze kuvuga ati rega ibi naho utagira umutahe wobikora mugabe ishize ubufite ubumenyi muri byo ndokuri ego trading ni kintu niki kwanza trading abantu bumvize ku trading niki trading niki trading ushaka kwitahura uburyo butandukanye gusa trading bisigura guspecula sur les actifs financiers sur les marchés financiers tuvuze marché financier twumve iki twumve marché boursier tuvuze marché boursier n'abatabitaba twumve iki twumve nk'ibigo nka Google twumve ibigo nka Microsoft twumve ibigo nka Nvidia twumve ibigo Meta Facebook bikomakomeye byose nibigo canke n'ama entreprise asanzwe afise novuga ari kote muri marché boursier yo muri Amerika kuba kote muri marché boursier bisigura iki usanga afise agaciro kimitaye dufata ukavuga uti jewe ndakeneye ku investisa muri Facebook ukagura ico bita shares muri Facebook canke muri Google shares na action biratandukanye nico kimwe kabotireka ngura ama action ya Facebook ngura ama action ya Google ngura ama action ya Microsoft so rero iyo ni trading le fait yo guparticipa kuri muri mu actif financier ushobora kubikora rero kuri ibyo iyo ni twita ama stock market ushobora kubikora kuri stock rero mu ukashobora no kubikora ku byo bita les terme no itaje vuba ariko ni terme igomba gusigura inzahabu silver oil ibitoro silver canke gold navyo nishobora guparticipa muri marché mu kugura canke kudandaza ivyo byose kandi bigaca muri yo trading muri trading so rero wumve yuko trading rero ubwayo
ni le fait yo guspekura kuri marché financier. OK, ushobora kwibaza ati none iryo soko riraduga riramanuka. Voilà. Nibyo twagera tushikeko. Hariho nk'umuntu akomeye yitwa Ray Dalio, no mu milliardaire akomeye cyane wo muri Amerika. Afise na fond d'actif. Nivyo yakoze, nivyo akora. Hariho uwundi akomeye yitwa Warren Buffett, nawe nyene ni umutedera akomeye agura ama action akayadandaza. So ibyo byose rero wumva yuko ni ibintu bishoboka bikorera kuri internet, ukavuga uti reka nshobore guparticiper. Rero nk'aba bandi bavuga ati jewe ndakeneye cyo gukora byose ni ibintu byigwa. Ino bien sûr nta bantu benshi abantu barabizi, gusa usanga nyine atawumenye bunini bafise ko. Gusa rero nibyo byose birashoboka. Rero trading en soi c'est le fait de spéculer, ukavuga uti ndizera yuko marché izoduga. Reka ngure canke nkizera yuko marché izomanuka ati reka ngurishe. Bon, bishobora kuba bitumvikana neza ariko ni mwuyo mujyo nyene. Okay. Je kuri ibintu mbona gushimira sinzi ngira ko takajambo ko guhereza ko ngira ngo wosigira abantu ikameme kaba shopping ubwenge. Ya akantu twarakoze iganiro kubijanye tuvuga ku Bushinwa. Ingene Ubushinwa ari igihugu giteye imbere. Nakantu mbere naye okay, reka ndakavuge nga. Uno musi gushika aho ngeza ubumenyi bw'iwanje cyane kugeza aho maze kubona, nta muntu ndabona yashonje adurura imigwi y'Igishinwa. Ashonje mwene majambo yabuze icyo gukora, ntawe ndabona azi Igishinwa. Bisigura iki rero? Nkuko tuvuga ati reka tuze turasangira ama opportunité. Niyo mvuga uti ndi wa mujene niho mpeze ishure nabuze akazi. Genda muri kaminuza ya Burundi hari wa institute yitwa Confucius. Bigisha Igishinwa. Wiga Igishinwa ukimenya. Uzi Igishinwa. Biroroshye cyane. Nzi abantu benshi bariko baragenda hehe za Thailand, za Dubai. Nzi personnellement atari ababyeyi n'uvuga ati kubera iki bazi Igishinwa. Chaja gukorana n'Abashinwa muri bwa gisata ca traduction. So rero opportunity zirahari, ahubwo bivana n'abantu bamuzinanye bazikubwira. Nk'iyo nyine abantu bakiyo usanga bayize, ariko jewe nkuko nabikubwiye gushikaho nshitse ubumenyi bw'wanca kugushika aho maze kubona nta muntu ndabona yashonje azururimi rw'Igishinwa. Bisobanura yuko uzi Igishinwa, abantu bazi Igishinwa n'abantu baronerwa cyane n'Abashinwa, kuko nkuko twabivuze Igishinwa igihugu kiriho kiraba igihangange. Mbere aba expert avuga yuko gishobora kuzoba n'icambere mu by'ubutunzi, mu bya gisirikare, muri byose commerce tusa. Bisigure ko byanka bikunda Abashinwa bazokenera kwiyagura kwisi, abantu bamenye umuco wabo, abantu bamenye ukuntu Ubushinwa buteye. So rero byumvikana yuko barakenera abantu bazi ururimi, bazi ururimi, bazi ururimi rw'Igishinwa, bakabazi n'igicongereza bashobora no gutraduiza cyangwa ko interpreta aho bagiye. Voilà, karako juste aka opportunité abantu bakamenye yuko kabaho. Ariko gaturangira ngo naho ntabibajije mu kiganiro. Yego. Nubwo tuterekanye aho waparikinze ingendeshwa yawe, ariko ubibonesha amaso iboneka neza. Nibyukuri ubeshejweho wowe na internet. Ego nibyo nkora yonyine nta kindi. Nibyo nkora. Byumvikana uwo gihubuza imico kintu ni ikintu gishobora kumutunga kandi yego nibyo nkora, nta bindi nakoze, ni juste internet. Nk'uyu munsi nkogwa nk'akazi mu company runaka. Nibyo kunda kabisa. Reka ndagushimire cyane John. Urakoze cyane. Merci beaucoup. Reka nsabe abantu gusangiza iyi video abandi. Nizere ko twize kandi nico tubereyeho nka Agaciro Media, nico we talk business nebereyeho. Muri aboneshe kuko bagenzi iyo tubonye ivyiza vraiment tuzopfume duhishika ibi mugabe ciza. Tugomba kugihinga uvu no gitera motivation paka gikomere. Nuko reka tuze duhure mu biganiro by'ubutaha. Bari kumwe na Omdi Shanjima. Bye bye.